Indwi zibiri ziraheze imiryango y'impunzi z'abarundi iri mu ikambi imutenderi ni mu gihugu ca Tanzania isaba kuronswa ababo bagera kuri 5 batwawe n'igipolisi mu ishiramwe HCR mu ico gihugu risaba iyo miryango gutenyenya kuko iyo shiramwe riri mu matohoza twabiteguye kuri wa gatatu niho hemejwe n'abashinga amateka baheruka gutogwa iteko rishasha rigiye kugenga itunganya ry'ibikorwa vy'inama shinga amateka ni mu gihe abashinga amateka bari baramutse bakorana ubugira akabiri mugabane amagara soko ry'ubuzima mwamukurikira ku misi yose ya gatatu no munsi tubaganirira ku ndwara y'amakonyera bita rhumatisme mu rurimi rw'igifaransa mukanya idonido Ndaswe kandi kuramutsa nonga ndabaye kaze murano makuru abanditse ugwandiko gwarukiwe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ngo bakoresheje ugwenge kugira bashiremwo impunzi zitabisavye zimwe mu mpunzi z'imahama zivuga ko harimwo amazina y'abapfuye muri ugo rutonde rwo gusaba gutahuka mu Burundi Emile Nibasumba Akarorero kuwapfuye yashizwe ku rutonde rw'abasaba gutahuka mu Burundi katanzwe n'umwe mu mpunzi yavugiye kuri radio haguruka kuri wa kabiri. Twarababaye cyane tubonye uwitwa Minani Ezekiel agira nimero ya 78 ari kugo rutonde rw'abantu basaba guhunguka kandi amaze imyaka apfuye. Bamwe mu mpunzi zo mu ikambi y'Imahama baremeza ayo makuru. Uwitwa Viateur Bitangisake wewe avuga ko umwigisha w'umwana wiwe ariwe yoba yaramushize kuri ugo rutonde naho nimero za karanga muntu atazironse. Uwo mama uwo mugabo mwabajya basinye niwe yandika uwo mwana wanje ama yandika nimero za proof z'umwana wanje mu gwizi izi wanje ni za madame ndazimwe ko yambaje ngo none ngo nimero ngo yawe none agwaca arakenewe ti simenga mwandika y'umwana yumve menga ndamuvumbuye kucyo gihe nacenda bihuza navyo ko twarahaririye umwanya mbwira ngo yango ntacu atatwa nimero z'umwana wanje. Bamwe mu mpunzi zo mu bwoko bw'abatwa bavuga ko bagize ubwoba nabo nyene bisanze kuri ugo rutonde batabisavye bamwe muri bo bagasaba gukingirwa ngo kuko bashizwe mu byo batazi. Arakoze Emile Nibasumba kuri ivyo bamwe kubisanze kuri ugo rutonde bituye abakozi bishamwe HCR mu ikambi y'Imahama ishamwe HCR tubarondeye yatumesheje ko atampunzi iserukira iyindi ukeneye gutaha yitura iryo shira hamwe kugatwe ekiwe. Tumananye nano makuru abarundi buganiro mu gihugu cy'u Rwanda kuberekiza ca coronavirus wamesha ko ubuzima muri ico gihugu buriko burabananira abarundi bari binjiye mu Rwanda kumvo zitandukanye ariko babugarira ko imbibe kubera ico kiza barambaje ubuserukizi bw'u Burundi mu gihugu cy'u Rwanda ariko leta y'Igitega ikaba itaratanga uruhusha kugira basubire mu Burundi. Innocent Valente yaduteguriye nkuru. Abarundi bamaze gutanga umwidondoro wabo mu buserukizi bw'u Burundi mu gihugu cy'u Rwanda muri abo bugaraniweyo kubera ikiza cyo mugira wa corona bangana n'134 bamwe muri bo baganiriye na RPA bamenyesha ko bamaze amezi arenga 5 bari mu kangaratete kuko babugariye ko imbibe batavyiteguriye. Uyu amenyesha ko ubuzima muri ico gihugu buriko burabananira ko bifuza gutaha mu gihugu c'amavukiro. Amaze kubura akazi ubukene burafata umuntu yabo dupangiye batwaka amafaranga y'inzu tukabico twishura. Twifuza gusaba uko twumva leta y'u Rwanda icura abantu bayo bataha. Dushaka gusaba kugira ngo natwe badutahane tureke gupfira hano. Abo barundi bavuga ko bambaje ubuserukizi bw'u Burundi mu gihugu cy'u Rwanda ariko leta y'Igitega ikaba itaratanga uruhusha kugira basubire mu Burundi. Twadaye kitwa tubwira ngo niturindire bizova Bujumbura ngo baramutse bahaye nyinshi bazodutelefona. No wari turi ngaha gusa umuntu aryama hageze ntabwo tukiri mu mazu ngako buryo bwaduheranye ariko abanyarwanda bagira umutima mwiza hari ubushwa kugenda akakugaburira hari ubomera amazi akakugaburira nyine ugakora igikorwa cyo mu rugo. Twarondeye Tarsise Hakizimana umuhanuzi wa kabiri w'userukira Burundi mu Rwanda amaze kumviriza ikibazo cacu ntiyashimye kugira ico ashikiriza maze aca ducira ku murongo wa telefone.
Arakoze na Innocent Valente singira nkabo tuve mu gihugu cy'u Rwanda dukwitira mu gihugu cya Tanzania nebabwiye no mu ntango zano makuru indwi zibiri ziraheze imo miryango y'impunzi zitanu z'abarundi bo mu ikambi ya Mutenderi itarabona ababo batwawe n'igipolisi cya Tanzania iyo miryango ivuga ko ishira hamwe HCR aho mu ikambi ibabwira ko botenyenya bakarindira bizova amatohoza iryo shamwe ririko rirakora idonido na Vicris Nineretse imiryango ababanye n'abagenzi b'impunzi zitanu z'abarundi batwawe n'igipolisi cya Tanzania bazindutse ku munsi wa mbere bugariza ibiro by'ishira hamwe rijejwe impunzi HCR mu ikambi ya Mutenderi bakaba basaba ko ishira hamwe HCR yo baronsa abantu babo inyuma yo kumvirizwa na bamwe mu bakozi ba HCR muri yo kambi impunzi zivuga ko zabwiwe ko zotenyenya kuko HCR iri kirakora amatohoza yayo bagize barashari mu matohoza bakurikirana ukuntu bimeze bacha batubwira yuko tuzosubira ku munsi wa kane ariko twirinde insaku z'abantu n'iminwa y'abantu dushire mu kwizera yuko bakiriho kuko nabo nyene barababaye bari mu matohoza babwiye uko abo barundi b'impunzi bari bagiye kugariza baciye bataha kubura uko bagira abo barundi batanu b'impunzi bafashwe n'igipolisi cya Tanzania mu ijoro ryo kuri wa 2022 rishirwa 2023 uku kwezi kwa mukakaro guheze bakuye mu mazu yabo n'abapolisi hanyuma burizwa imodoka bajanwa ahantu gushika n'ubu hataramenyekana twasubiye kurondera Martin Otieno arongoye igipolisi cya Tanzania mu ntara ya Kigoma ari nayo makambi yose y'impunzi z'abarundi arimwo araheza atwishura ko ataca bivuga ko hakaba ari mu gihe yaramaze iminsi atwishura ko ibijanye nabo barundi banyuruzwa ko ariko arabikora ko amatohoza Arakoze na Vicris Nineretse mukanya twatanukira mu gisata c'ubutungane Ibiganiro vya RPA mu bisanga ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye Facebook, YouTube, Twitter no kuri wezi3 akaburungu RPA akaburungu BI Mugisata c'ubutungane ishamwe mpuzamakungu rijeje gukingira abanyagateka kazina muntu OPDH mufunyafunyo risaba leta y'u Burundi kurekura tagisabwe Germain Rukuki afunzwe yagezwa guhungabanya umutekano w'igihugu mu Rwandiko rwo gutabariza byihuta Germain Rukuki iryo shamwe rifatanije n'ayandi mashira hamwe mpuzamakungu ajeje agateka kazina muntu FIDH na OMST ryashima ingingo ya sentare nahinyuzwa yo guhagarika urubanza rwaciriwe Rukuki mu mwaka uheze ko gufungwa imyaka 32 cyo hamwe riramenyesha ko urubanza rwa Rukuki rwaranzwemwo ihonyangwa rikabije ry'amategeko iryo shirahamwe rikaramenyesha ko Rukuki atariwe gusa afungiwe ubusa rigasaba ko leta y'u Burundi ko yerekura abanyagateka kazina muntu bose bafungiwe ubusa Urubanza rw'icaro c'umushikizamanza wa Republika mu ntara ya Bubanza yagizwa kujya igiturire gumvirijwe ubugira kabiri kuri wa gatatu muri parke nkuru ikukira senare ijejwe kugwanya ibiturire inahe imaze kumviriza impande zose ikabaciye imenyesha ku rubanza rushizwe mu iherero ruzosoma kugenekerezo rya 17 myandagaro uno mwaka Erojive Demesha Janvier Girukwishaka niryo zina ry'icariho c'umushikiriza manza mukuru wa Bubanza yagirizwa kuba yafatanywe itonga yakiriye igiturire kingana n'amafaranga 400 vy'amarundi. Ubwo rubanza ruri mu gisata c'imanza ziburanishwa ikibiriraho rwari gumvirijwe kuri uyu wa kabiri intahe ikivuga yuko rubandanya gumvirizwa kuri uyu wa gatatu. Hamaze kumvirizwa ivyabona intahe yabajije Janvier Girukwishaka icavuga ku vyo yagirizwa. Yisigura icariho c'umushikiriza manza mukuru wa Bubanza yahakanye ko atagiturire yige asaba nkuko yavyivugiye Janvier Girukwishaka yamenyesheje ko yituwe kugira afashe ku rubanza rw'abagabo batatu bagirizwa kuba bafashije gukora icaha cyo gukoroza inda aca yongera ko kugo rubanza rutari bwashike muri sentare kubera ko abaje kumwitura ari bo nshuti zabo bagabo batatu bagirizwa baje idosiye ikiri imbere y'inyamiramabi ya commune Mpanda hanyuma ngo we ababwira kwitura ubutungane intayi cese yacibaza Janvier Girukwishaka impamvu atahejeje ngo abashengeze kandi yari yumva intumbero yabo akemera kwakira amafaranga yafatanywe itonga agiheza kwakira kuri ico kibazo Janvier Girukwishaka yishuye ko babonanye ari ku munsi wa gatandatu ko yararindiriye hagere ku wa mbere abari habashengeza ariko aca bari hafatwa
amahera nayo yari afise ari kumwe nabo bamwagiriza ko bayamuhaye Janvier Girukwishaka yishuye ko yarahejeje gukorana nabo bamwagiriza ibikorwa by'ubucuruzi aho yavuze ko yari amahera y'umuceri bari bahejeje kumugurira ukwisigura guheze inayi y'icese yaciye ibaza ubuserukira leta muri urwo rubanza Ministère Public igihano asabira Janvier Girukwishaka nawe yishura ko amusabiye igihano c'umunyororo w'imyaka 5 n'ihadabu y'ibihumbi 500 icariho c'umushikiriza manza wa Republika mu ntara ya Bubanza Janvier Girukwishaka yabajijwe nawe ica bivuga ko acasaba ko sentare yohindura icaha yagirizwa kikava ku caha cyo kugigiturire ahubwo akaburanishwa ku caha cyo kugerageza gufasha uwagirwa n'icaha hanyuma acasaba yuko yohabwa n'ikigongwe kuri ico caha intayi cese yaciye imenyesha ko izosomogo rubanza kwigenekezo ya 17 Myandagaro Janvier Girukwishaka rero akaba yafashe kwigenekezo rya 27 mu Kakaro yagirizwa gufatanwa itonga ariko yakira amafaranga y'igiturire yarasigaye kuyagera ku 400 yari yumvikanywe ko nkuko abamwagiriza babivuga. Arakoze na LHDV remesha imyaka indwi inyuma yaho hakoraniye mu ntara Gitega inama rukokoma y'ugwego rw'ubutungane kugira ngo ubwo gwego runagugwe gushika ubu nta karosho karibonekeza ubutungane bwacanyegeterewe n'umugera w'igiturire n'ayande emabi mu mwihwezo wakozwe na Faustin Kumana akwikiranira hafi ivy'intwari bereye n'ubutunzi mu Burundi avuga ko kugira ubutungane bw'u Burundi bufata intumbero ibereye umurundi wese yobanza akamenya ko atabutunga buhari mu gihugu atamahoro n'iterambere bishoboka. Faustin Ndikumana tuguma hahandi bose babagondogera bwatubutungane ubutungane ndetse n'umukuru w'igihugu mwijambo yashikiritse yarabugarutseko n'inama rukoma ya leta yarabugarutseko twe twibaza rero ko hari ibintu bitanu burya bitarashikwako nubaka abarundi dukwiye kwimena igihute kugira ibyo bintu ubwa mbere ho hariho kubanza kwibutsa abarundi kuba sansibiza kubigisha uruhara rw'ubutungane mu iterambere n'amahoro nta gihugu gishobora kuronka amahoro neza n'iterambere risasuye n'umwidegemvyo ukwiye ubutungane butahari amahoro mu mutima yo kuvuga ko mu gihugu cawe wubahirijwe n'ubutungane ica kabiri nuko ubutegetsi bw'ubutungane bwo kwemerwa nk'ubutegetsi ico kintu turagishikako kibwe nk'ubutegetsi butandukanye n'ubushikiranganje bw'ubutungane kuko ntituremera neza ko ubutungane ari ubutegetsi bundi urumva cyashaka kubuzingazinga icyari ngorane kigira gatatu nuko kogwa neza ibijanye n'ingene abacamanza binjira mu kazi ro kwituma transparent bakinjira mu muco ingene baronka za promotion ukuvuga ingene baduga bikaba mu muco critère objectif bigije kuza barabahindura batwara hari ukamengo n'abantu baza barahindagura uko abantu bashatse bigahagarara no kubaha ubumenyi bukwiye kuko igwego gose agaciro kawo kagizwe n'abantu barurimwo ingene bategeza rero kubahirizwa n'ingene baduga ikigira kane ni vya chaîne pénale n'ingene abantu bapfungwa bitegerezwa gusubira kwitondegwa neza ingene abantu bapfungwa mu Burundi biracari vyinshi kandi ababikora ugasanga babikora benshi batayifitiye n'uburenganzira ikigira gatanu no guteza imbere ubugenduzi bw'ubutungane inspection de la justice. Uyo akaba yari Faustin Ndikumana akurikiranira hafi ivy'intwari bereye n'ubutunzi mu Burundi muco gisata nyene c'ubutungane amesha makuru bane bikinyamakuru iwacu barakwije amezi 9 n'imisi 14 bafungiwe mu ibohero ry'intara ya Bubanza sentare nkuru ya Bubanza hamwe na sentare iswamwe imanza ya Nahangwa zimaze kwaburanisha zawaciriye zose ugufunga imyaka 2 n'igice n'ihadabu ry'umuriyoni kuri umwe Christine Kamikazi Agnes Dirubusa Terence Mozenzi hamwe na Egide Harerimana bagayetswe bari bagiye gutohoza amakuru ajanye n'indwano zariko zirahuza abajeje umutekano n'umugwi witwaje ibigwanisho muri komine ya Musigati bagirizwa ndugure twa Mugina kugerageza kwifatikanya bitagishoboka n'abashatse guhungabanya umutekano w'igihugu ndugure twa Mugina amashira hamwe ahani agateka kazina muntu yaba ayo mu Burundi na mpuzamakungu abandanya asaba ko abamesha makuru ba iwacu barekugwa kuko kubwayo mashira hamwe atakindi bari kwazira atari umwuga wabo. Humura Burundi. Turabandanya n'amakuru twateguriye mu gisata ca politike abashinga amateka
abashinga amateka baheruka gutogwa bemeje kuri uyu wa gatatu iteko rishasha rigiye kugenga itunganywa ry'ibikorwa vy'inama shinga amateka ni mu gihe abo bashinga amateka bari baramutse bakorana ubugira kabiri mu ngura makoraniro yo mu Kigobe kugira batore iryo tegeko imbere yuko ashigwa ibiro vy'iyo nama bigizwe n'umukuru w'inama shinga amateka hamwe n'ivyegera vyiwe bibiri abashinga amateka bashasha baci barungika iryo tegeko rishasha muri sentare ijeje kubahiriza ibwirizwa shingiro iyo nayo izo kwihweza ko ibwirizwa shingiro ryubahirijwe nkuko bitekanijwe n'iteko ry'inama shinga mateka yahora kuri uyu wa kane rero akaba ariho abashinga amateka batekanya gutora abagize ibiro vy'inama shinga mateka nshasha. Bamwe mu bitoza mu mitumba mu ntara ya Ngozi baridogera umugujejwe amatora muri yo ntara ko wanse gutanga imusha kuba zo hagarikira mu matora abo bita abamandateri bakavuga ko umunsi wa nyuma wo gutanga izo musha yari kuri uyu wa kabiri idanido na Emmanuel Ndayishimiye. Bamwe mu bitoje kugira barongora imitumba mu ntara ya Ngozi bamenyesha ko umugwi ujeje gutunganya amatora muri yo ntara wanse kwakira amadosiye y'abari kubahagarikira muri ayo matora bita abamandateri uyu numwe muri abo bitoje abo bitoje ku mitumba nkuko amategeko abivuga baravuga bati niwe nyene ubwiwe aza kwitorera accreditation muri sesi cyanye muri sesi mugabo izo accreditation nizigeze bimenyesha yuko ziri disponible mw'ibiranda kugira ngo baje kuzitoraho baragiye kubaza nawe nyabyo ko zikarashika nitwovuga ko bakindiye kuko ibyo bateza kurindiya nkuko amategeko abivuga yaheranye n'ejo kwa kabiri tariki 4 ikirangamisi c'umugwi ujeje amatora cerekana ko ibijanye n'itunganya intonde ntimusha z'abazuhagarikira abitoza ku mitumba vyarangiye ku musi wejo wa kabiri abitoza bakaba bari bahawe imisi 10 bamwe mu bitoza ku rwego rw'abakuru b'imitumba batahawe izo musha z'ababahagarira bavuga ko boba bahogwa ko bakomoka mu mugambwe CNL twarondeye Desire Minani arongoye umugwi ujeje amatora mu ntara ya Ngozi ariko niyitavye telefone abazitoza ngo barongore imitumba batanguye kwiyamamaza itariki imwe y'uku kwezi amatora akabazoba itariki 24. Arakoze na Emmanuel Ndayishimiye tuananize ano makuru twateguriye mu gisata c'imibano abajejwe intwaro bashasha muri komine ya Ntega ni mu ntara ya Kirundo baremeza ko vuba bagiye gutorera inyishu ikibazo c'utuzo twasugumwe twisoko ya komine Ntega atwugawe ni nyuma yaho haraheze hafi umwaka utwo tuzo tubwiherero twarugawe na mustanere yahora Rachel Kagisi. Abarongozi bashasha ba komine Ntega bavuga ko abadandaza bo misoko yo kumurwa mukuru w'iyo komine babituye babasaba ko bobugururira utuzu twasugumwe tumaze hafi umwaka twarugawe. Umustanere yahahora Ngabonziza Philippe yatwugaje inyuma yaho ashiriye akazu ko kudandarizamwo ibijanye n'ivy'ubuhinga ngurukana bumenyi hejuru y'ahari ibinogo bihuriramwo imyanda iva muri utwo tuzu. Amakuru twahawe na bamwe mu badandaza bo muri iryo soko bavuga ko bacumukura mu kuronka aho baja kwiherera. Eka mbere n'ababanye baba mu micungararo y'iryo soko bavuga ko abo badandaza bababomorera utuzu tw'ubwiherero twabo mbere bakanatwonona kuko bataronka aho baja kwiherera. Abajeje intwaro bashasha muri komine Ntega bemereye uruganda rwa RPA kw'ico kibazo bakizi bagiye kugikurikiranira hafi kandi vuba kizoronka inyishu. Arakoze na Rachel Kagisi igano muri Burundi murekurikira muciye ku buhinga ngurukana umenyi kuri wese 3 akaburungu RPA akaburungu BI mwigabane amagara soko ry'ubuzima mukurikira ku misi yose ya gatatu uno munsi tubaganirira ku ndwara y'amakonyera bita rheumatisme mu rurimi rw'ifaransa twaje kubona ico ndwara ivako uko abayigwaye bakurikiranwa n'abaganga n'uburyo bwo kuyirinda kino kigabane mukama giteguriwe na Onesime Dushimagize. Amagara soko ry'ubuzima. Amagara soko ry'ubuzima ni ikiganiro gica ijya nino indwara zitandukanye ibizitera n'uburyo twozikingira. Ikiganiro amagara soko ry'ubuzima gica ku radio ijwi ry'abanyagihugu RPA ku munsi wa gatatu.
turabaramukije bakunze ikiganiro amagasoko y'ubuzima mwahisemo gutema natwe tukaba kandi tubahaye ikaze no munsi twatuguye kuganira namwe ku ndwara bita rheumatisme rurimi rw'ifaransa amakirundi bamwe bita amakonyera turaja kubona bimwe mu bitera iyo ndwara mbega iva kuki uyigwaye akurikiranwa gute n'abaganga muri kino kiganiro turi kumwe n'umutumire akaba ari muganga Naze Thierry niwe aje kudufasha gutahura ibitari bike ku bijyanye n'iyo ndwara muganga ndakuramukije ndabaramukije mumenyesha makuru muganga mushaka kutubwira iyi ndwara amakonyera ariyo rheumatisme mu gifaransa ni indwara bwoko ki rheumatisme ariyo amakonyera mu rurimi rw'ikirundi ni ijambo ry'igifaransa ubwa mbere ariko rivuka mu rurimi rw'ikigiriki reuma risigura amazi atemba iri jambo rheumatisme rihuriza hamwe indwara zigera ku 200 ni indwara zitandukanye ziterwa n'ibintu bitandukanye ariko zose ziba zifise ibyo zihurijeho bitewe naho zifata nuko zifata izo ndwara ko zishira mu migwi ibiri mikuru hari amarheumatisme inflammatoire n'amarheumatisme non inflammatoire izi ndwara bitewe n'uburyo zigenda zigaragara naho zagiye zifata akenshi ziterwa n'ibintu novuga nyamukuru bitatu hariho iziri kuma infection bacterienne canke virale hari igihe ubwirinzi cyangwa umubiri wacu uja kurwanya icyayiteye umubiri ukarwanya icyayiteye n'umubiri ubwo ugasanga wiyononye wiyangije nayo makoze abiri novuga ariko ma infection bacterienne cyangwa virale nkuko ba excès ya système immunitaire usanga ubwayo yiyononye ni nk'umubiri witera umubiri urwanya umwasi nawo ubwo ugasanga ubwawo muri uko guhasha umwasi nawo ubwawo ugasanga wiyononeye mbandanije izi ndwara izo twavuze non infectieux kuvuga yuko ita amarthrose non inflammatoire ni mu gihe habayeho gushikirwa kw'amambrane ari hafi ya articulation emirgi iri hafi y'urugingo ndavuga ama rheumatisme degenerative ziri muri zo non inflammatoire ni hamwe habaho guterwa cyo kwangirika gucuyuka kw'ama cartilage ni kara akantu avuga kanyerera kaba kari kwigufa gatuma igufa rinyera hejuru y'irindi risyane gatuma rinyerera rero iyo bibaye wagenda gacuyuka kagaseruka biberamo imbere mu rugingo birangira umuntu atangiye kurwara akababara hari rero n'amarheumatisme ari inflammatoire amarthrite amarheumatisme aussi amarheumatisme périarticulaire izo zose n'amarheumatisme ari inflammatoire yabiziri non inflammatoire zose zihurira nk'ibimenyetso ubona nko kuvyimba gutonekara ububabare gutukura no kumva hashushe uhakozeho kintu tutahura neza inflammatoire no inflammatoire no koko ziyadukiza cyane nizo ziza kubera umubiri witeye cyane ziterwa n'utu microbe bitandukanye gute izira inflammatoire ziza nyuma yo gutera kwa tu microbe twavuze kwa tu bacteria cyangwa ko tu virus ariko izo non inflammatoire ni umubiri ubwawo uba warwanije ikitameze neza bigarangira nawo umubiri ukuriyeho kurwara tuvuze rero muri izi rheumatisme inflammatoire kwavuza amarthrite kuvuga nk'izo twita ama polyarthrite rheumatoide izo ni maladie auto-immune n'umubiri usanga ubwawo wirwanije igafata mu ngingo zose z'umubiri ntabwo itoranya ngo ndafata mu kirenge ishobora gufata mu ivi ishobora gufata mu kirenge ishobora gufata mu kiganza ishobora gufata mu giti cy'umugongo ahari urugingo hose irafata kuvuga nka gute cyangwa iyo bita spondylarthrite ankylosante kuri gute ni igihe usanga habayeho umwambiro wa acide urique nyinshi mu mubiri bigasa naho bishongesheje les extrémités z'amagufa twanyerene uko tuntu bikarangira dushonze muri uko gushonga birangira igufa rifatanye n'irindi igufa rero rifatanye n'irindi nawe ngo nizo tuvuga ko ari spondylarthrite ankylosante no ku giti cy'umugongo bibaho kubona umugongo basha kunama cyo kunamuka iyo igufashe birangira amagufa y'igiti cy'umugongo afatanye yemwe nshuti zanjye nkunda nta kindi nifuza ku mutima atari ukwamagara yororanirwa mubonye iby'indwara bigambaraye mirukiro yanyu ni muganga yemwe nshuti zanjye nkunda nta kindi nifuza ku mutima atari ukwamagara yororanirwa inganda z'amazi
zigwa mu gwangara ziganya amagara mu kwishariza. Kuvuga ubwa gatatu muri yama rhumatisme inflammatoire kwava nk'iyo bita ngo maladie de Bachelor ni indwara iri hereditaire y'uruhererekane rwo mu muryango ariko akenshi ikunze gufata igice cepfo cyo mu rwicariro rw'umuntu ni ossification des vertèbres du sacrum. Sacrum hano igiti cy'umugongo kirangirira naho ni indwara ikunze gufata mu cyo gice kabunyegerwa bikazarangira ayo magufa agize ikibazo. Hari amarthrite infectieuse kenshi afata muri aya mazi liquide synoviale dusanga nko mwivi akenshi ho kwa muganga hari igihe dushaka gukora ibipimo bitandukanye bashobora kuyavoma ayo mazi bakajana muri labo nyuma korera muri labo turareba niba kigaragaza muri ayo mazi utubakteri cyangwa kandi gakoko étranger nk'uko twavuze que soit virus ou bactérie iyo tuyibonyemo tumenya icyayiteye. Hariho ubwoko bwinshi butandukanye bw'izi rhumatisme inflammatoire kuvuga ubundi mugwi w'amarhumatisme ose. Rhumatisme ose nayo afise utundi duce dutatu kuvuga nyamukuru hariho maladie de Paget hariho decalcification osseuse iyo bita osteoporose. Osteoporose ni mu gihe novuga igufa ry'umuntu ritakaza bwa bukomezi canke ya myunyunyu yubatse igufa bikunze kuba ku batamakazi cyane ku bagore ugasanga igufa ryiwe risigaye rimeze nk'igishakara akaba yanakwicara yahaguruka kumva aravunitse. Hariho akandi gace muri izi rhumatisme ose kuvuga nka maladie de Forestier no gukwangirika canke calcification y'amacartilage ka kantu kari hejuru ku igufa gatuma rinyerera hari igihe naho gahindura uwo mwimerere kamere yako kagasiga kameze nk'igufa kurindi aho kunyerera isigaye bimeze nk'igufa kurindi. Uwundi mugwi kuvuga wa kane ku rhumatisme toujours infectieuse hari rhumatisme periarticulaire ayo nayo kunze kwasanga afata nko ku ligama n'utugozi fatanya igufa n'irindi mu rugingo ni nk'imirya hariyo ku matando nizi fata umutsi umusoso muscle gatuma bifata ku igufa bishobora gufata kuri muscle bishobora gufata kuri capsule synoviale. Yemwe nshuti zanje nkunda nakindi nifuza ku mutima atari ukwamagara yororanirwa hari biza bitera bakaranda bama babigisha kubigwanya. Tubandanije nibahe bantu twovuga ko bakarigwa n'indwara gusumba abandi? Muri rusange nta bantu novuga ngo abantu bafata ngo abantu bafata amakonyera afata abantu bose nta vangura yaba abagabo yaba abagore yaba bato yaba bakuru bose rabafata ariko hari abantu cyane ishobora gufata nk'iyo mu muryango harimo abavyeyi bageze kwirwara iyo bita heredité amakonyera nawe mu bana bazagukomokaho barashaka kwirwara. Abantu bakunze kurwara izi ndwara kwitanga amangine byanka bikundi utavuwe neza iragufata. Twovuga nka abagore bakunze gufarwa cyane biturutse kwirwa kwita ama imprégnation hormonale nubo nk'imihindagurikire canke ihungabana ry'imyambiro y'abadamu. Akenshi imyambiro ku bagabo ntabwo ihindagurika cyane kakura kwa abakenyezi imyambiro yabihinduka buri kwezi bagiye kuja nko mu butinyana. Novuga abandi bantu bireba cyane bakarirwa ni nk'abantu bari hagati y'imyaka 40 kuduga kuri 60 n'iyindi. Abanywi bitabi n'abanywa b'inzoga nyinshi n'abantu bakunze kwiruhisha cyane baterura ibiremereye niyo migwi novuga ikarirwa cyane. Yego dusubira inyuma gato mu bitera indwara hariho indwara zimwe usanga bavati wari ibi bakarigwa canke ati ni wogibiye byotuma indwara wirinda ntigufate nibe abantu bofungura kwa birinde indwara rhumatisme. Imfungurwa zirahari ni byinshi umuntu yakora nogira inama abantu gufata nk'abakora mu biro canke akazi kose umuntu akora no gufata bonne posture novuga ati niba wicara ukicara udahise akagongo niba umese ntumese buri gihe wunamye akazi ukora ugakora muri position nziza wicaye neza cyo gahagarara neza novuga wabikora kandi mu kwirinda mu kudakoresha urugingo ngo urenze cyane abona nk'abantu usanga bazungagiza ibintu nk'abantu baterura ibintu ugasanga urugingo ruri stress rukoreshwa kenshi inshuro zirenze nk'abahungu bakunda kuvanga ko baterura ibyuma ugasanga nk'inkokora n'intugu arabikoresha cyane cyangwa umugongo ngarunama arimo akora ama abdomino yunama inshuro nyinshi ntukanyaga ikinga ivyo navyo biri mu bintu umuntu yakwirinda. Kuvuga nko gufungura imfungurwa nziza kandi ibereye. Kuvuga imfungurwa nziza so kuvuga ngo ngurye nk'inyama ibiro bingahe ngo unywa amata maritira ngahe ushobora kurya ibyo kurya
byiza bibereye kandi biri no kwita biri mu muryango wa antioxidant imboga ivyamwa amafi abafise ubushobozi bakabakora aya mafuta ya elayo ubure d'olive biri mu byo bafasha cyane umuntu akanywa amazi ukayanywa bigukundi wonywa nka litiro 2 ku munsi ukora nk'imyimenyerezo ngororamubiri ikarashishi n'imiburiburi k'iminota 30 canke 40 ku munsi ukabikora gatatu mu ndwi ugerageza kugabanya ibiro kuko mu bantu bakarirwa n'abantu bafise ibiro byinshi barimo kugabanya ibiribwa birimo amafuta menshi amafiriti izi za mayoneze byo kurya birimo amafuta menshi kandi naho twosaba n'abantu kwisuzumisha mu gihe mvise mu rugingo ari akatagenda neza ukisuzumisha. Umuntu aragiye kwa muganga kubera yumvise ababara muramwakiriye muraheza mukabona yuko agwaye iyo ngwara gute iyo mubonye ko agwaye rheumatisme ariyo makonyeraho muraheza mukamufasha gute? Iyo umurwayi aje dukora rero kwita examen medical classique nuko examina no gusuzuma urwo rugingo aje akubwira ko rubabara ukareba niba havyimbye ukareba niba hatukura ukareba niba hashushe ukanamubwira agahina urugingo ukareba redere articulaire niba urugingo rubasha guhina canke rurambuka no gufunya neza. Ku bwa kabiri nka muganga umukorera mukorera radiologique canke scanner aho byatimbira usha no kumukorera IRM mu bihugu irimo ni nkuko ushaka gukora yerwa kwita ponction articulaire ukavoma amazi ari muri rwa rugingo ukarungika muri laboratoire kugira ngo barebe ko nta mabakteri arimo canke hatangiye kwirema mutubuye le cristaux nta ma cristaux arimo solide muri y'amazi muvome mu rugingo. Ni nkuko dufata amaraso turafata amaraso kugira ngo dukonfirme niba arimo polyarthrite rheumatoide turebe yuko nta kunyegerwa abasirikare b'umubiri bera bataduze ku gitigiri. Hanyuma matoye yuko umugwayi koko agwaye rheumatisme muraza mukamuvura gute? Ni ingwara ivugwa igakira mbe? Ego bitewe naho indwara igeze uramuvura umuntu agakira ariko iyo aje atebye usinokubwira ngo wamuvura ngo birangire pour dibo ntibizogaruke. Umurwayi dusanze arwaye ko tushobora kumuha amantalgique amantidurere les anti-inflammatoires no stéroïdes zakora koresha ariko hari naho tumutera des injections de corticoïdes kugira tugabanya inflammation kandi hanini abarwayi nk'abo tubarungika muri physiothérapie kinesiotherapie kuko nibo nuvuga bakaruhariwe baganga karuhariwe mu kuvura indwara z'amakonya. Ikindi naco twovuga ko umurwayi icugerageza kumugira inama bitewe n'ico babonye cyabimuteye niba nk'inzoga nyinshi niba nk'itabi ryinshi niba afise ibiro byinshi niba arya ibyo kurya byuzuye amavuta cyane umugira inama bitewe n'ibyo wabonye nuko tubavura abarwayi benabo. Nihe manoro muha abantu kugira ngo birinde bene iyo ngwara yo kwasinzikaza? Umuntu wese yaba urwaye canke ubutarwaye tumugira inama yo kwirinda bimwe twavuze biyitera no kuvuga kuri kitabi ico kintu umuntu akibasaba kireke itabi n'inzoga umuntu akabivaho kugabanya kurya ibyo kurya byuzuye mu mavuta kugabanya ibintu bigwiza ibiro birimo ibinure no kubwira abantu kugabanya inyama kuko ziri mu bintu novuga ziduza cyane acide urique mu mubiri. Acide urique rero twabonye ko iri muri bya bindi byotuma ibitera indwara y'amakonyera. Kusaba abantu kurya ivyamwa kurya imboga kurya ifi kubishoboye ababishoboye kagura amavuta ya elayo. Ivyo ni ibintu kugira inama abantu bakanywa amazi. Kunywa amazi nta kiguzi gihambaye bisabwa. Kosana no gukora imyimenyerezo ngororamubiri nubwo akazi kaba ari kenshi ariko umuntu akavuga ati reka niho iminota 30 canke 40 nkanonora imitsi. Nivyo muri rusange nogira inama abantu ko bokora. Muganga Nazatiri ndagushimiye cyane. Nanje ndabashimiye mu menyesha makuru. Ndabashimire namwe mwateze yompi ni hano kiganira magaso kubyuzuma cuno munsi kigarukiye tukaba tuzosubira ku munsi wa gatatu. Onezime dushimagize nakibateguriye ndabaseze ndefuriza amagara meza.
Cari ikiganiro amagara soko y'ubuzima mutegurirwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Charigabane amagara soko y'ubuzima nkaba nshimiye Onezime dushimagize aje kudushikiriza kino igabane nyene akaba nonga kandi amakuru muri Kirundi muje gukurikira tunayasozereye nkabashimiye kandi mwebwe mwese mwayakurikiranye nkashimira genzanje umwese kucafashije kugira ari makuru asho gutorokanywa mwe gw'ivyuma akaba yari Fabrice ni mu rukundo ndamukengurukiye wafashe amasanamu nawe ni MSTV niyunge ko